abavyeyi bamise Rafael Luis Diaz Beroli ariko amenyekana cyane mu mupira w'amaguru ku izina rya Rafinha. Ni umukinyi w'umusatirizi aca ku ruhande rw'iburyo mugwi wa FC Barcelona muri Espagne. Ni umukinyi ariko yitwara neza muri iyi sezo, aho afatwa nk'umukinyi wa mbere mwiza ariko afasha uwo mugwi kuronka umusaruro mwiza, haba mu higanwa ry'igihugu ca Espagne ryo La Liga canke mu higanwa rya Buraya UEFA Champions League. Naho yakuriye mu buzima bubi, umupira w'amaguru wamukuye kugusabiriza mibarabara umugira umugwiza atunga w'umumiliyoneri. Ashitse muri FC Barcelona yatanguye guhembwa umushahara w'imiliyoni 10.3 tw'amapound canke amafaranga y'amongereza, amafaranga rutagaciro amadolari y'abanyamerika, bica bituma kuva mu mwaka wa 2022 aba umwe mu bagwiza atunga, aho ikinyamakuru The Global Data cyatangaje mu mwaka wa 2024 ko Rafinha harugwa mwitunga ry'imiliyoni 24 z'amafaranga y'amapound canke y'amongereza asanzwe arutse agaciro amadolari y'abanyamerika. None ni ubuhe buzima bugoye Rafinha yaciyemwo? Yavukiye mu muryango ubayeho gute? Ni ibiki byamufashije gushika ku rwego ariko kuri uno munsi? Ibintu 12 by'intibagirwa mu buzima bwiwe yashikirije, haba ibyamubabaje n'ibyamunezereje ni ibihe? Reka ndakuramutse nongenda guhikaze muri iki kiganiro giye guhabwa nanje Willy Fried Irambona, biciye ku kinyamakuru Wifi Sport gikorera kuri YouTube na Facebook. Nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza, ukaba ukitswe n'amagara ugwarukira, ukaba naho uri mu zindi ngorane nawe ndakwifurize kuzivamo. Reka ndagushimire wowe umaze gukora sabone cyangwa subscribe kuri ino YouTube channel ya Wifi Sport. Reka nshimire nawe umaze gukora suivre canke follow kuri page ya Facebook ya Wifi Sport. Nongere shimire nawe ugiye kubikora, ndakwibutsa yuko iyo ubikoze ubu wa mbere ashikirwa n'ibiganiro ngenda ndabashikiriza buri gihe. Utimenyekanishije ntushobora kudandaza, kumbura ufise byo wamamaza, ufise ibyo ukora ushaka ko abantu babimenya, bironkera abakiriya benshi, duhamagare cyangwa twandikire kuri iyi nimero naha munsi, ni guteranya 257 61 78 64 61. Please desa 57 61 78 64 61 hama tubigufashemo. Mukanya rero twinjire idoni iki kiganiro kivuga ku buzima bwa Rafinha. Rafinha yavukiye itariki 14 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'1996 mu karere ka Restinga kari i Porto Alegre, ni mu manuko bw'igihugu ca Brazil. Ubu akaba afise imyaka 28 y'amavuko. Yakuriye muri ako karere kabamwo abantu batunzwe no gukora cyane kugira ngo baronke ico bafungura, aho barara n'ivyo bambara, ariko we akurana ingabirano yo gukina umupira w'amaguru. Se wiwe Maninho Rafael Beroli afise amamuko mu gihugu c'Ubutaliyano, ariko mama wiwe yamuka muri Brazil. Se wiwe yakora akazi ko kuvuza ingoma canke gucuraranga mu mugwi w'umuziki wo muri ako karere witwa Samba Tree. Se wa Rafinha yari umufana akomeye w'icamamare umupira w'amaguru Ronaldinho, kandi imiryango yabo yari yegeranye cyane ku buryo Ronaldinho yaje aratumira muhira umugwi wa se wa Rafinha maze ukaja kubacurarangira. Mama wiwe nta kazi yari afise, yaje arakora uturaka dutandukanye. Ivyo vyatuma Rafinha ahangana n'ibibazo by'ubukene mu buto bwiwe, bikanamubera n'intambamyi ku ngabirano yari afise y'umupira w'amaguru. Akarere Rafinha babamwo kari akarere kuzuyemo ubugizi bwa nabi, kari akarere karangwamo n'abantu badandaza canke bakihereza ibyabiramutwe. Ivyo bikabera intambamyi Rafinha mu rugendo rw'iwe rw'ubuzima kugira ngo ashike ku ndoto ziwe. Amaze gutangura gukina umupira w'amaguru nk'abigize umwuga, Rafinha yatanguye gushimwa n'imigwi ikomeye, maze mu mwaka wa 2013 ahura n'umwigeme w'umunyamideli yitwa Natalia Rodriguez Beroli, maze baba abagenzi.
Rafinha na Natalia bagumye ari abagenzi ariko mu mwaka wa 2021 binjira mu rukundo. Inyuma y'umwaka umwe no kuvuga mu mwaka wa 2022 bagize ubukwe mu birori bagiriye imbere y'umuryango, inshuti n'abagenzi, maze mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2023 bibaruka umwana wabo w'umuhungu bamwita Gael. None ubuzima bwa Rafinha mu buto ni ubuhe? Rafinha yavukiye mu muryango ukenye, akurira mu gace ka Restinga Favela, gace ki Porto Alegre gakenye karangwamo ubugizi bwa nabi, hiziziwe kandi no kudandaza no kunwa ibiyayuramutwe. Bifanye nuko yari yegereye cyane Ronaldinho wari cyamamare muri FC Barcelona, Rafinha yumva ishaka ryo guhonyoza ikirenge mu cya Ronaldinho, inshuti y'umuryango wiwe, akumva ko nawe azoba icyamamare kandi umunsi umwe azokinira umugwi wa FC Barcelona. Nawe yarafise iyo ndoto. Rafinha yagiye mwigeragezwa mu ma academy canke mu mashuri y'umupira w'amaguru atandukanye nka Internacional na Gremio, ariko baramwirukana bamuhora ko ari muto kandi ko atatuguvu afise. Ariko kubera ko atakitse intege agashima kumirako, no kubera ko ukuntu yakunda umupira w'amaguru, uwo munya Brazil yahisemo kuja gukinira mu mahiganwa aciriritse, aho bakinira mu ivumbi canke mu nkumbagare canke mu vyondo y'imvura iguye, ugasanga nta birato bambaye canke imyambaro, aho byasaba ko umugwi umwe ukina utambaye imipira kugira ngo bashobore gukina babonana ukuntu babanye. Ku myaka 17 y'amavuka, Rafinha yagiye kugeragezwa mu mugwi wa Imbituba, umugwi muto wo mu gihugu hagati. Mu nyuma amaze kwiza imyaka 18 y'amavuka yinjira mu mugwi wa Avaí. Bivuye kwishaka yakorana, Rafinha yagumye ateza imbere ingabirano yiwe yo gukina umupira w'amaguru, maze mu mwaka wa 2016 no kuvuga ku myaka 20 y'amavuka aja gukinira ku mugabane wa Buraya, aguzwe n'umugwi wa Vitória Guimarães wo mu gihugu ca Portugal. None urugendo rwiwe mu mupira w'amaguru mu migwi wagenze gute? Amaze gushika ku mugabane wa Buraya maze agasinya muri uwo mugwi wa Vitória Guimarães, Rafinha yatanguye kwigaragaza kuko muri sezo ya 2017-2018 yaciye atangura gukinira ihiganwa rya UEFA Europa League, aho yatanguye mu kibuga mu rukino bakina na Red Bull Salzburg. Ico gihe Rafinha kandi yaciye aba umukinyi yaranze ihiganwa mu mwaka wa 2017 muri uwo mugwi, aho yinjije ibitsindo 18 mu mahiganwa yose, byumvikana ari kumwe n'umugwi wa Vitória Guimarães mu gihugu ca Portugal. Mu mwaka wa 2018, inyuma yo kwitwara neza muri iryo higanwa ryo muri Portugal, umugwi wa Sporting Club de Portugal waciye umugura. Ariko imvune z'utavanako zaramubangamiye cyane, zimugabaniriza amahirwe yo kubandanya yitwara neza, aho yinjije ibitsindo 4 gusa muri iyo sezo, ariko ahatwarira igikombe cy'igihugu n'igikombe cy'ihiganwa gica ca mbere muri ico gihugu ca Portugal, La Liga. Agishika mu gisagara ca Lisbon muri Portugal, yashitse ahagirira umugenzi akomeye Bruno Fernandes, ubu akaba akinira umugwi wa Manchester United. Muza kuba mumva n'ibihe byiza bakoranye. Mu mwaka wa 2019, kubera imikino myiza yagiraniye mu mugwi wa Sporting Club de Portugal, Rafinha yaciye azimba ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi, aho umugwi wa Rennes wo mu gihugu cy'Ubufaransa waciye umugura imiliyoni 23 z'amafaranga y'amongereza canke amapound. Akaba yari iyo mafaranga menshi ya mbere uwo mugwi ushoboye kugura umukinyi mu mateka yawo. Rafinha yakiniye Rennes amasezo 2 mu higanwa rya Ligue 1 n'ubwa mu Bufaransa, ariko ntigeze akina byiza nk'ivyo yarasanzwe akina, kuko hoho yahinjirije ibitsindo 8 byonyene, yongera ahatangira imipira 7 gusa idamye ibitsindo. Mu mwaka wa 2020, Rafinha yaciye ava muri Rennes maze yiyunga n'umugwi wa Leeds United wo mu gihugu cy'Ubwongereza, maze atangura kunezereza abakunzi b'uwo mugwi n'abakunzi b'ihiganwa rya Premier League muri rusange. Rafinha yahejeje iyo sezo ya 2021-2022 ariwe mukinyi wa mbere yinjije ibitsindo byinshi muri uwo mugwi wa Leeds United, aho yari afise
ibitsindo 11. Mu mwaka wa 2022 Barcelona yaciye isinyisha Rafinha amasezerano y'imyaka 5 imuguze imiliyoni 55 z'pound, ni kuvuga imiliyoni 65 z'amanyaburaya, imukuye muri uwo mugwi wa Leeds United. Mu kwezi kwa 9 k'uwo mwaka nyene Rafinha yaciye yinjiza igitsindo ca mbere ari kumwe na Barcelona. Ico gihe uwo mugwi w'Icatalunya ukaba wariko utsinda FC Sevilla itsindo 3-0. Mu mwaka wa 2023 Rafinha yatwaye igikombe ca mbere ari kumwe n'umugwi wa FC Barcelona, aho bari bahejeje gutsindira umugwi wa Real Madrid muri final y'igikombe ca Super Coupe d'Espagne ibitsindo 3-1. Muri uwo mwaka nyene Rafinha niwe yarondeye igitsindo cahaye FC Barcelona intsinzi yayishikanye ku gutwara igikombe ca La Liga ca sezo y'umwaka wa 2022 ushira umwaka wa 2023. Mu mwaka wa 2024 Rafinha yafashwe nk'umukinyi wa mbere mwiza ariko aheka umugwi wa FC Barcelona. Ni umukinyi ariko yinjiza ibitsindo, akongera agatanga imipira ivamwo ibitsindo, akagora imigwi mikeba haba aciye ku ruhande rw'iburyo canke rw'ibubamfu asatira. Rafinha yabaye umukinyi yaranze urukino ku nkino zibiri zikomakomeye FC Barcelona yatsinze Bayern Munich ibitsindo 4-1, n'urundi yatsinze Real Madrid ibitsindo 4-0. Yumvikana ko izo nkino zose yazibayemo homme du match. Yagize n'uruhara rudasanzwe FC Barcelona itsinda Real Madrid muri finale ya Super Coupe d'Espagne muri uyu mwaka wa 2025 turimo. None urugendo rw'umupira w'amaguru wa Rafinha mu mugwi serukiragihugu ho rwagenze gute? Byamusabye ukwihangana kugira ngo ashobore guhamagarwa mu mugwi serukiragihugu La Seleção canke La Selection canke abaturanijwe w'igihugu ca Brazil. Yatanguye kubikinira mu 2021 bakina inkino z'amajonjora, no kuvuga bariko barondera itike yo kuja mu nkino z'igikombe c'isi cabereye muri Qatar mu mwaka wa 2022. Hari mu rukino Brazil, igihugu ca Brazil cyatsinze Venezuela itsindo 3-1. Rafinha yarajanye kandi na Brazil muri Qatar mu gikombe c'isi ca 2022 aho basezerewe n'igihugu ca Croatia. Rafinha yinjirije umugwi serukiragihugu igitsindo ca mbere muri Copa America ya 2024 bakina n'igihugu ca Colombia. None Rafinha nibiki yavuze 12 byo byararanze ubuzima bwiwe, bimwe biramubabaza ibindi biramunezera. Banze kurikirane ino publicité gato hanyuma tugaruke nivyo Rafinha ubwiwe yashikirije kubijanye n'ubuzima bwiwe, byamunezereje n'ibyamubabaje. Urashaka kuba umusirimu mu gutwara utwawe duteke neza kandi ukambara ukabegwa? Kaze muri Keke Handmade. Muri Keke Handmade dukora amasakoshi mu budede, tugakora n'ubudede canke ubuyeye bwo kwambara aho ushaka hose, haba ku maguru, mwizosi, ku maboko n'ahandi. Tugukorera agasakoshi canke akadede kawe ku gipimo wifuza kandi mu kiringo gito cyane. Tugukorera amasakoshi ari mu mabara atandukanye bivanye nawe wifuza kandi ku giciro kitavuna. Komande yawe ishobora gukorwa mu kiringo kitarenze indwi. Ukeneye kumenya amakuru yiyongereye, ushobora kudusanga hagati mu gisagara ca Bujumbura muri Galerie Parisien, inyubako iri kwibabara ryitiriwe Patrice Lumumba, aharabana ni banki BCB, neza na neza hepfo y'igituro c'amabisi yerekeza mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura, kiri hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ni muri nivo ya mbere hejuru ya cave kuri nimero 15A. Ushobora no kuduhamagara kuri gutanya 257 65 12 99 72 plus 257 65 12 99 72. Haba kutuma usanzwe no kuguhamagara bisanzwe, shaka turonda kuri WhatsApp gutenya 257 77 igihumbi 67 plus 257 77 1067. Migeme, erega gushaza nawe vyokubera. Nawe umusore ugahayemo impano umukunzi wawe, ni ikimenyetso cy'uko umwitayeho. Eka mbere
nawe yongereza urwo gukunda. Hamwe na keke handmade, tekera utwawe neza wongere ushaze. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru The Players Tribune tariki 26 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2021, Rafinha yarashize ku mugaragaro ibintu 12 ivyo yavuga ko abantu batari bazi ku buzima bwiwe, ariko kandi bikaba biranzwe n'ibintu vyamunezereje n'ivyamubabaje. Ica mbere avuga ati nagenda atega ubwoba ko nzokwicwa. Ni kenshi byanshikiye. Ati umunsi umwe twari mu bwambariro turiko twitegurira urukino n'umugwi twari twagendeye, haza umugwi w'abantu batangura kudodora nk'abagomba kutubomorera ko urugi. Baguma batubwira bati nimwatsindira urukino turabica. Ati ntuja kuva ngaha uri muzima. Rafinha avuga ko ivyo vyabaye igihe yariko akina amahiganwa y'Varzea, amahiganwa yo mu karere iwabo ko muri Restinga mu gihugu ca Brazil. Mu gusigura Varzea, Rafinha yavuze ati ni iwabo w'abatawe, the home of the rejects. Ati nanje nkaba nari mu batawe. Avuga ati biragoye kugusigurira Varzea, abantu bari muri Brazil abo baca babitahura, ariko wabwirizwa gukina muri iryo higanwa kugira ngo urimenye. Iryo higanwa ryajamwo abana bataja gukina mu ma academy, ariko naho byari uko buri mwana yaba yipfuza kuja gukinira mu ma academy y'imigwi ikomakomeye. Gukina muri ayo ma academy yariyo nzira yonyene yashobora gushikana umwana kugukina umupira umuha amafaranga yo kuja gufasha umuryango, eka mbere bigashobora no kumugira umukinyi w'umupira w'amaguru yabigize umwuga. Rero abana bataronka akaje ko gukina muri ayo ma academy, umupira wabo waherera muri iryo higanwa rya Varzea. Rafinha abandanya ati Varzea ryari higanwa riciriritse cyane ryatunganywa n'ikibano, rikaba ryari ku rwego rwo hasi cyane kurusha ama academy. Abandanya ati umukinyi wese yararikina kandi nta masezerano bamuha. Ati twakinira mu nkungugu, mu musenyi, ku nkumbagare no mu bushuhe bwinshi. Ati umukinyi yazana umupira avuye muhira, umugwi ntiwatunga abakinyi. Nta mafire canke ubukira yaba ari kwizamu, amagori yaba agizwe n'ibiti byonyene bishinze. Ati ntasha zibure twambara, umugwi umwe wakina wakuye agapira, inda iri hejuru kugira ngo tumenyane. Ati ni higanwa ryakinwa n'abantu batawe, bafatwa nk'ahataco bashoboye umupira w'amaguru. Bakinana ishavu kugira ngo barabe ko bovayo maze umupira w'amaguru ukabatunga. Rafinha abandanya ati ndashima kubona iterabwoba atangaruka mbi ryangizeko. Narinzi ko abafana b'imigwi twagendeye aribo baba batera ubwoba ngo ntidutsinde, ariko kandi byaba biteye ubwoba kubona abayobozi b'umugwi atwagendeye bazinge ikibuga bafise inkoho. Ivyo vyaradutera ubwoba kuko tugiye gutsinda baca barasa hejuru, ariko mu vy'ukuri baba barashe ama fireworks mu ntumbero yo gufana umugwi wabo. Fireworks yashatse kuvuga niki? Fireworks ni ibintu bahora barasa mu kirere bigaturika nk'amasasu, ariko si amasasu nyezina, ahubwo bakunda kubirasa mu ntumbero yo kuryosha ibirori. Nibaza ko muhora mubibona muri birori byo ku mugabane wa Buraya bariko baratanga ibikombe, nibijya barasa mu kirere maze bigasanzaza umuco mu kirere ugacumera nk'amasase ayo mu kirere. Rafinha abandanya ati niyo mpamvu mvuga nti warashoboye gukina mu higanwa rya Varzea, ushobora gukinira ahariho hose. Ivy'urwamo rw'abafana bashika 90 rubera ku mafinali y'Iburaya nibwo bari kugutera ubwoba. Abandanya ati ndacishimira kuba narakiniye kenshi mu mahiganwa ya Varzea. Ati narabikunze kuko byarankomeje, ubu gutyozwa cyangwa gutega ubwoba naco bigihindura ku musaruro ntanga mu kibuga. Ica kabiri yavuze ati nari mfise imiryango ibiri, umwe muhira uwundi mwibarabara. Uti byari byifashe gute? Mu by'ukuri iyo uvukiye mu gace ka Restinga, agace gakenye cyane gaherereye i Porto Alegre muri Brazil, utegerezwa gutahura ko udashobora kwitunga wenyene. Niyo majambo Rafinha yatanguriye ka aca bandanya ati abagenzi bawe baba umuryango wa kabiri. Utegerezwa gutahura ko umwanya n'umwanya ushobora
gukenera ubufasha bwabo kandi ko naho bashobora gukenera ubufasha buvuye iwawe. Abandanya ati twafashanya mu gukingiranira urupfu kuko kari agace kuzuyemo abantu biziziwe n'ibiyayuramutwe, kuzuyemo kandi n'ubugizi bwa nabi, ariko kandi twarafashanya no mu tuntu duto duto. Abandanya ati Restinga ni agace kari kure cyane gisagara, rero hari igihe tugiye gukina inkino zimwe zimwe byadusaba kuva muhira mu gitondo tugataha mw'ijoro. Ati rimwe na rimwe narabura ico fungura, umugenzi yaca ampamagara tugasangira kugira ngo sinsubire muhira nshonje. Ahandi naho byarashika nkabura amafaranga ya bisi bigatuma ndira kuko naba numva nshaka cyane kuja gukina. Ariko byarashika ugasanga nk'umugenzi afise mama wiwe ashobora kumurihira imodoka y'ukwezi kose, yaca nyunguruza nkashika aho dukinira. Rafinya abandanya ati byarashika ugasanga mu bagenzi banje nta numwe afise ico twofungura, ati twaca tuja mw'ibarabara tukabisaba abarengana tutanabazi. Gusaba imfungurwa abarengana ntivyari vyoroshe gukora, ariko nyene inzara twaba dufise yarabidushoboza. Rafinya abandanya ati ikibazo nuko hari abantu badutinya. Ibaze nawe twaba duhejeje gukina umupira w'amaguru, twaba ducafuye twuzuye iyashu, hari naho twaba dufise inkovu n'udukomere ku mubiri. Benshi mu bo twasaba bace batwinyuma bakaduhunga bibaza ngo tugomba tubibe. Abandanya ati ntivyari vyoroshe, byari bibabaje kuko twebwe ntitwashaka kubiba by'ukuri, ahubwo twaba dushaka ico dufungura, cyaba nk'igisuguti, igipande c'umukate canke ikindi kintu cari cyose cyari kutugabanya inzara. Yabandanije ati nokongera ko gusegereza bitara akamenyero kuko abavyeyi banje baritanga cane bagakora uko bashoboye kose kugira ngo turonke ivyo dufungura, ariko ntitwari dutunze. Ati akazu kacu kari gato cyane ku buryo narara mu cyumba kimwe n'abavyeyi banje n'umuhungu mutoyi wanje tuvukana n'imbwa n'utuyabo twari dutunze. Ikintu cya gatatu c'intibagirwa yavuze Rafinya, yavuze ati mfise imyaka 7 y'amavuka naragiye mu birori by'isabukuru ya Ronaldinho. Ati byagenze gute? Papa yari umucururanzi mu mugwi w'isamba kandi nibo bariko baracurarangira ico kirori. Agira ati Ronaldinho yavukiye mu karere nakuriyemwo, rero papa na data wacu bari bamuzi. Avuga ati ico gihe nari mfise indoto zo kumera nka Ronaldinho mu vyakora n'uburyo yaryoherwa buri munota w'urukino. Numva ari nkaho yahaye isezerano abantu ati ma umupira maze nanjye ndakunezereze. Iki kirori cyabaye igihe atangura gukinira FC Barcelona. Ndamwibuka ahagaze mu bwinjiriro bw'inzu yiwe nziza cyane kandi yagutse, yakira abantu abagumbira yongera batwengera. Igihe yambona yamfashe ukuboko arantembereza, naramugumije ndabura uko nifata. Tinarahimbawe n'ukuntu nabonye afata abantu kumwe agaha agaciro ahambaye n'abakiri bato. Wambereye umunsi ntibagirwa mu buzima bwanje kubona icyamamare gifata abantu mu cyubahiro. Ati kuva ico gihe nahuye na Ronaldinho inshuro nyinshi kandi numva ari umuhezagiro kumugira kandi akamfasha nk'umugenzi. Byasa nk'indoto guhura n'umuntu wahora uraba kuri YouTube no kuri televiziyo mu mavideo atandukanye, ubu araraba inkino zanje akambwira ko akunda ukuntu nkina, bikanezera cyane bikankora ku mutima. Ikintu ca kane c'intibagirwa Rafinya yashikirije, yavuze ati narakize ubuzima bw'akarere kiziziwe n'ibiyayuramutwe. Byagenze gute? Avuga ati novuga ko nabaye umunyamahirwe. Ati nkifise imyaka 17 nari nkikina muri ya mahiganwa ya Varzea, kandi mu kwiyunguruza nakoresha amafaranga benshi cyane arenge ubushobozi bw'umuryango wanje. Ati nari mfise ihangiro ryo gushika muri akademi maze nkatangura gukina mpembwa buri kwezi hama fashe umuryango wanje. Ariko kandi numva ko naho ntobishikako nzoja muri ivyo biyayuramutwe kugira ngo ayo mafaranga nzoyaronke. Ariko naho nabibona gutyo nta mahoro yari muri uwo mwuga wo kudandaza no kwihereza ibiyayuramutwe, kandi nahatakarije abagenzi benshi. N'ahantu wamenya ko naho uyu munsi uriho bishoboka ko buza guca wapfuye kubera ubugizi bwa nabi bwaharangwa.
avuga ati abavyeyi banje bari bazi uburorero bwinshi bw'abantu babiburiyemwo ubuzima, rero barampanura cane kutabijamwo. Ati n'amahirwe rero nagize kuba narezwe n'abavyeyi babiri, kuko muri ako karere nibisanzwe kandi biraharawe cane ko umwana aregwa n'umuvyeyi umwe canke akaregwa na inakuru canke na sekuru canke akaregwa n'umubanyi canke n'umugenzi. Ica gatanu yavuze ati narasuzugurwa cane bikanca intege. Ati hari igihe wihanganira ibintu ariko ukarengerwa. Ati igihe nari mfise imyaka 18 y'amavuka nasuzuguwe n'amakademi menshi ntashobora guharura, harimo akademi nka International, Gremio n'ayandi. Twamara indwi yose bariko baratugerageza bagaca batubwira ngo twihangane ngo ntibotwakira. Harabanyanka ngo ndacari muto, ngo sinkerewutse, ngo nta nguvu mfise n'ibindi byinshi. Imbere yuko nkwiza imyaka 19 nakorera imyimenyerezo mu mugwi wa Avayi w'abatarenze imyaka 20. Uwo mugwi wari mu karere ka Florianopolis. Gushikayo byansaba urugendo rw'amasaha 6 ndi mu muduga mvuye muhira i Porto Alegre. Sinari bwigene mfata urugendo nk'ubwo ngerageza kurondera umugwi wonka amasezerano. Ico gihe naragize imvune kandi igihe numva nakize sinashoboye kuja ku rutonde rw'abakinyi bakina urukino kuko bantegetse gukora imyimenyerezo ya jenyene. Haragera igihe nkumva umengo no kwisubirira muri rya higano rya Varzea kuko ariho niyumva nko muhira nkahasanga abantu batankengera, ahubwo bakaguma bantera intege ko bizokunda nkashika urwego rwo gukina umupira w'amaguru nk'abigize umwuga. Ariko naribuka ko Avayi hatanshimisha, nkaca ntora telefone nkahamagara abavyeyi banje nkababwira ko numva umengo no bivamwo ko nananiwe. Abavyeyi banje papa na mama barashimye cane iyo ngingo nari mfashe, ariko mama yongeye ambwira amajambo yatumye ngarura gatege, ambwira ati nimba unaniwe no kurwanira indoto zawe utegerezwa kuzoca urondera akazi gasanzwe. Ati iyo nyishu ya mama yanteye kwiyumvira cane, nangura kwibuka ko gukina umupira w'amaguru nk'abigize umwuga ari indoto nari mfise kuva nkiri umwana w'imyaka 7, bigatuma mpeba amashure kugira ngo indoto yanje ndayigwanire. Bivuze ko kuba ntize nari kuronka akazi keza, ahubwo nari kuja ndajuragirika mva kudandaza nkaja kumwa imishatsi n'ubundi buraka nk'ubwo. Nari nzi ingene ubwo buzima bwari bwifashe kuko mama wanje yaraciye mu buzima nk'ubwo bwo kutaragama muri ubwo buzi, aho wasanga ashobora gukora ubuzi bwinshi butandukanye mu kiringo gito. Ugasanga avuye kugusuka imishatsi, akaja gukora inzara, akaja kudandaza amaparfum n'impuzu, akaja gusereva mu mazu y'uburiro, akaja gukora mu mahoteli n'ibindi. Ariko amaze kuja ariziganiza udufaranga akiga gushika aho aronka urupapuro rw'umutsindo, yaje gukora akazi yishimira ko gufasha abana bagize ingorane zo kubura ingene biga. Mu by'ukuri mama ntiyigeze acika intege ngo atane n'akabando. Abana nyati tukivugana kuri telefone, mama yaransiguriye ubwo buzima bwose yaciyemwo. Yambwiye ko igihe kimwe nzokwisanga mu mugwi ukomeye, ambwira ko mu buzima umuntu abwirizwa guca mu bihe bigoye kugira ngo ashike ku ndoto ziwe. Yambwiye ati kumbure ingorane wahuye zatumye wibagira ico washaka gushikako mu buzima, kandi ivyo yambwira vyari ivyo. Rero igihe twaheza kuvuganira kuri telefone, naricaye ahantu ndiyumvira cane, nditekerezaho, ndizirikana kugira ngo mfate ingingo ibereye. Ica gatandatu yavuze ati data wacu yari mukuri. Uti yari mukuri mu biki? Rafinya avuga ati yarabaye umukinyi w'umupira w'amaguru yabigize umwuga, ariko yarabihevye kubera kubura abagenzi n'umuryango. Ati sintegekanya gukora nk'ivyo yakoze, ariko natahura ingene yiyumva. Ati abantu bibaza ko twaremewe kwama dukina ijya minota 90 y'urukino buri weekend, ariko natwe turi abantu nk'abandi, akenshi turahangana no kuba kure yabo twikundira. Ati bisaba kugira ibyo duhebye, na cyane cyane ku bantu nkatwe tuba tuva kure, bisaba kugira umutima ukomeye, umutima ugumye. Ati ntubona ingene ubuzima bw'abagenzi bawe babwifashe, ati ntumenya ingene abana babo babayeho. Iyo abavyeyi bawe canke
abagize umuryango wawe canke abagenzi bawe bagwaye ntuhashika ngo ubafashe. Natakarije abagenzi benshi muri ako karere kiziziwe n'ibiyayuramutwe, bamwe barapfa abandi bagatabwa mu mabohero kandi ntaco nashobora kubafasha. Yabananje ati Bruno Fernandes namufata nka mukuru wanje. Iki ni kico kintu cindwi yashikije. Uti Bruno Fernandes yamufata nka mukuru we gute? Yagize ati niko ndamufata. Ati ubugenzi bwacu bwatanguriye dukinana muri Sporting Club de Portugal mu gihugu ca Portugal. Ati gihe namenya ko nzoja gukinira muri Sporting Portugal, yaranyandikiye ambwira ko anyotewe no gukinana nanje. Nabona ko nzohashikana amasoni n'ubwoba, ariko yaramfashije kumenyerana n'abandi. Bruno yaramfashije cyane. Turi muri Portugal twaraganira cyane kandi niwe twasangira. Igihe nja mu mugwi wa Rennes mu gihugu cy'Ubufaransa yarantekereye impanuro. Araciye ubwenge cyane. N'igihe nari mu ndege nja gukina mu mugwi wa Leeds United mu Bwongereza, yaranyandikiye ambwira ati umukino wawe uzoranirwa mu higanwa rya Premier League. Umwanya namarana nawe narigira kuri kamere nziza ziwe. Sindigera mbona umuntu akorana ishaka nkawe. Ati biragoye gukora ku rwego rwiwe, ariko iyo ugerageje cyane hari igihe umwegereza. Icy'umunani yavuze ati nakuze ndaba ingene Thierry Henry yinjiza ibitsindo. Avuga ati nararabana na papa inkino z'higanwa ryo mu Bwongereza Premier League, ukuntu yiruka n'ukuntu yinjiza wamenga Thierry Henry araguruka. Nca nibuka ukuntu nabona ikibuga kiba cuzuye abafana baririmba bongera bavuza induru, aho naba nicaye mu kabare gaciriritse kirestinga, ariko nkasezerana nti umunsi umwe nzoba ndiko nira ngaho. Icya cenda yavuze ati umunsi wa mbere mpura na Bielsa naratunguwe cyane. Nari mu myimenyerezo yanje ya mbere muri uwo mugwi wo mu Bwongereza, ndiko nkora jenyene nkina utujonge n'umupira. Numvise umuntu anzananye inyuma, mpindukiye nsanga ni Bielsa, umumenyereza wa Leeds United. Mu by'ukuri numvise agahinda. Ati abantu benshi baguma bambwira bati wow, ugiye gukorana na Bielsa. Naciye niyumvamo ko ari umuntu agoye, ariko nasanze Marcelo Bielsa ari umumenyereza wa mbere yicisha bugufi. Yaranyakiriye muri Leeds United, ambwira ko ahari kugira ngo amfashe, kandi nivyo yakoze. Mu mezi ya mbere yarashobora guhagarika kumenyereza maze akanjana ku ruhande, akansigura ivyo nari gukora n'ingingo nkwiye gufata mu buzima. Byinshi ndabimukesha. Marcelo yari umumenyereza yamana ihangiro ryo gutsinda, atitaye ku gihagararo cy'umugwi tugiye gukina canke aho tugiye gukinira. Ivyo narabikunda cyane. Avuga ikintu c'icumi c'intibagirwa mu buzima bwiwe, yavuze ati naragize ubwoba ko ngiye kuhatakariza ukuguru. Ico gihe Fernandinho yarankoreye ikosha ku kibuga Etihad Stadium cha Manchester City mu mpera za sezo. Ati yankubise cyane kwitako. Ati nahise nibuka ibyadushikira mu mahigano y'Iverzea, aho bashira urubura ku mvune hama kabandanya urukino. Ni kuvuga ko Iverzea utari kurava amaraso nta kosha ryaharugwa, bakugirira impuhwe iyo wakomeretse honyene. Ati rero naciye mbwira umumenyereza Marcelo Bielsa nti ntugire ubwoba, mu minsi 2 canke 3 nzoba ameze neza. Ariko igihe nashika muhira nkakurako ibande, nasanze ukuguru kwanje kw'ibubamfu kwavyimbye, kwasumba ukuguru kw'iburyo inshuro 2. Amaraso nayo atangura kuva ku muvuduko munini. Ati naciye mpamagara umuganga aca anjana mu bitaro. Ububabare bwari burenze ku buryo babanje kuntera wa muti utimbisha anesthesia. Sinashobora gutambuka canke ngo ninjire mu muduga. Ati umuganga yambwiye ko bikenewe ko bambaga bakankuramo amaraso yari yacafuriye indani, kandi bwari ubwa mbere mu buzima bwanje naringiye kubagwa. Bongeye bambwira bati isezo izorinda irangira udasubiye guhonyora mu kibuga. Ibyo byatuma nimva nkaho ukuguru kwanje kugiye. Ariko natomboje nta maraso basanze yarononekaye indani. Abaganga bamaze ijoro ryose bankurikirana, maze mu gitondo barandeka ndataha. Ariko nyuma y'iminsi 3
nari nshoboye gutambuka nifashishije amabekiye. Ati mu nyuma ububabare bwarabandanije, abaganga baca babwirizwa kunkuramo amaraso. Nagiye inshuro 4 maze bakura mu kuguru amaraso angana n'amamilitiro 100 kugira ngo nshobore koroherwa. Ariko naho biruko icari kimbababaje zari inkino nari ngiye gusiba. Aho harimo inkino 3 duto tugiye gukina, rumwe na Liverpool, urundi twakira Manchester United, twakira kandi na Tottenham Hotspur, n'urundi twari tugiye kugendera umugwi wa Brighton. Ati kuko amahirwe naje kugaruka mu kibuga kare cyane kurusha ikiringo bari bampaye, ico gihe ntari bwahere. Ati je byatumye nshobora guhabwa gukina iminota mikeyi yo gukina ku rukino rwa Tottenham Hotspur, rukaba rwari mu nkino byari biteze ko nzosiba. Ici 11 yavuze cyamunejeje, kimu byamunejeje canke mu byamubabaje, yavuze ati narababajwe n'urupfu rwa mama wa Ronaldinho, Dona Miguelina, urwabaye itariki 20 z'ukwezi kwa 2021. Ati rwashitse iminsi mike imbere y'uko dukina na Southampton. Sinigeze ndonka akaryo ko gushika muri Brazil kumusezera. Ati rero imbere y'uko dukina na Southampton muri uko kwezi kwa 2 nyene, naramurungikiye amashurwe. Ku munsi w'urwo rukino nagiye mu bwambariro njanye icyiyumviro cyo kubandikira ubutumwa ku mupira wo munsi canke kwikola. Nanditse mu rurimi rw'igiportugal ngira nti muita força para a familia Assis Moreira, bisigura ngo nikomeze cyane muryango wa Assis Moreira. Nariyumvamo ko uwo munsi nshobora kwinjiza igitsindo, maze kuronka umupira w'umuterekano canke kufra nawubonyemwo nk'umuhezagiro, maze nawinjiza mu gitsindo. Naciye nsinya ku mwambaro nari nambaye muri urwo rukino ndawubarungikira. Papa wanje yambwiye ko Ronaldinho n'umuryango wiwe byabashimishije cyane, kandi ibyo byarankoze ku mutima nanje. Rafinha yaciye avuga ko naho byoshika ugatera imbere ku rugero rungana gute, urugero rwo hejuru, ati byo bavyiza ugumye wibuka iyo wavuye, maze ugafasha abo wasizeyo. Ati umuryango n'abagenzi ngo ntubate ngo nuko wateye imbere utakiri ku rwego rwabo. Iyo niyo mpanuro Rafinha yahaye abantu bose muri rusangi. Ikintu ca 12 naco cyanyuma yavuze ko cyamushimishije mu buzima bwiwe, yagize ati ni kwiyunga na FC Barcelona. Ati ninde utagiye mu ngiro. Rafinha avuga yuko yarondewe n'imigwi nka Arsenal, Chelsea n'iyindi. Tariko hamaze kubamo Barcelona, samwibukije ingene yahora yicara mu tubare duciriritse Stinga ariko araba imbonesha kure televiziyo urukino ariko rubera muri Stade Camp Nou ya FC Barcelona, agashavuga ati umunsi umwe nzokinira ngaho. Ico gihe ubyamibukije kandi ingene Ronaldinho yamufata ukuboko akamutembereza iwe, bigatuma agira indoto zo guca mu makanda yiwe, ni kuvuga kumera nkawe, agakora amateka nkayo yakoze, nawe agakinira Barcelona akayiha umusaruro ushimishije. Ico cari kiganiro kivuga ku buzima bwa Rafael Luis Diaz Beroli, yamenyekanye cyane ku izina rya Rafinha, kikaba kivuga no ku buzima bwiwe yaciyemwo no ku bintu 12 yaciyemwo atigera yibagira mu buzima bwiwe, byamunejeje cyane byamubabaje. Mama giteguriye mungira mugishikirizwa nanje Wilfried Irambona biciye ku kinyamakuru Wifi Sport. Reka nshimire wewe umaze gukora subscribe kuri no YouTube channel ya Wifi Sport, nawe umaze gukora suivre follow kuri page ya Facebook yitwa Wifi Sport nyene. Nongere nshimire nawe ugiye kubikora, mukomeze kandi kubikora kugira ngo muba mbere bashikirwa n'ibiganiro n'abashikiriza. Mufite ko muri byo mushaka kumenyekanisha, turondeye kuri iyi nimero ubona aha munsi, ni gutenya 157 61 78 64 31. Please desa 57 61 78 64 61 ni kuri WhatsApp canke ubutumwa busanzwe cyangwa kuduhamagara bisanzwe, ubundi tukaganira ukuntu ushobora kubigukorera. Mugiri aho momo wawe, mugiri ibihe byiza. Bye bye, hasta la vista, ciao.